w'Imana ishirahamwe Back to Life ryaratunganije ihiganwa ry'inkino mu mupira w'amaguru ku ishure ritoya rya Ruziba mu ntumbero yo gufasha abana bantaho nikora ngo wa wundi iyo ashaka kwiga akabura ibikoresho ku civugo umwana wese yige. Twari tumaze ukwezi kurenga twarakoranije ugwaruka ruri mu buruhuko tubicisha mu nkino kugira ngo bahiganwe hama dufise ihangiro icivugo c'inkino ryari ngo umwana wese yige, dufise ihangiro rya mbere nyamukuru ryo gufasha abana bantaho nikora wa wundi iyo ashaka kwiga mbwa akabura ibikoresho atigera aja kw'ishuri. Twabikoze rero bwa mbere twifatanye n'abana bari mu buruhuko bareke kuguma bangara baja mu mabarabara ariko bagira igikorwa cyo gukina uwo mupira, dufise n'ihangiro ryo kuzobahereza amakaye bifatanije n'abantaho nikora. Uno musi rero tuba twahisemwo gukorana n'abageze mu zabukuru hamwe n'abana bashaka kwiga amashuri. Abageze mu zabukuru twahaye ibikwembe, twahaye abana abatamakazi bashika 25 tubaha umuceri n'ibiharage n'umunyu, dusha duhereza n'abana bantaho nikora bashika 60 bashaka kuziga, dusha dutako na ya mahiganwa yakina tubaha ubushimwe n'amakaye angana 60 buri ekipe. Umuntu yakize ntakiri wabo ahubwo yakize akizi wabo, nico gituma iyo ugiye biba ngombwa kugaruka ico wari wagiye wahaneguye ukagihindura, abo wasize batambara ukabambika, abo wasize batiga ukabigisha. Nkabashimiye n'abantu bagize ico bakora muri Back to Life kugira ngo ibi bishoboke. N'ubu navuga ngo intambwe iracari ndende, ejo aho bukera abana bazotangura ishure hari habo tuzosanga mwibarabara babuze ibikoresho. Back to Life iracugururiye boss, birashoboye ko ushoboye kuba udafise ingeno bikora, zana uburyo bwawe muri Back to Life. Back to Life irabukoresha igafasha benshi igashikira benshi. Iryo higanwa ry'inkino mu mupira w'amaguru mu nkino za nyuma rikaba ryahuje FC Ruziba na FC Nyabugete, aho urukino rwarangiye ari ubusa ku bundi. Baca baja muri ya mipira y'imiterekano, gutyo FC Ruziba iba itsinze FC Nyabugete ku mipira 5-4.